Bamwe mu bigisha bakorera mu buyobozi bw'indero muri komine Gitega bamenyesha ko bamaze imyaka 3 bakirindiriye guhabwa uturusho bari kuronswa mu mwaka w'ibihumbi 2024. Utwo turusho tuba dufatiye ku manota umwigisha canke umukozi wa leta ahabwa inyuma y'umwaka w'akazi utangura ku itariki 1 y'ukwezi kwa gatanu ugahera ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane z'umwaka ukurikira. Mu gihe urupapuro rwerekana amanota umukozi wa leta aba yaronse bita mu gifaransa fiche d'évaluation des performances ruca rutangwa mu bushikiranganje bw'akazi mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kugira barabe amanota umukozi wese yaronse hanyuma aheza aronswe akarusho bafatiye kuri ayo manota yahawe. Abo bigisha batangazwa nuko bobo n'ubu utwo turusho bataraduhabwa naho bagerageje kwitura akatari gake ubwo bushikiranganje bw'akazi. Bakabona ko bariko barahomba cane kuko mu gihe bataronkejwe utwo turusho badashobora kuduzwa amapete mu kazi kabo n'imishahara baronka ntihagire iciyongerako. Abo bigisha bo muri komine Gitega basaba bashimitse umushikiranganje w'akazi Gabriel Nizigama kubarenganura nabo bagashobora guhabwa uturusho bafitiye uburenganzira nk'abandi bakozi ba leta.